burya bahora banesha intambara si uko aba ari bo barabanyenkomezi mu ntambara. Yongera aravuga ngo kandi nasanze abafise umukate si uko ari bo banyabwenge kurusha abatawufise. Yongera aravuga ikindi kintu, aravuga ngo ikindi nasanze ubutunzi ntibufiswe n'abanyabwenge, si kubera ufise ubwenge bwinshi arico gituma utunze kurusha abandi. Yongera aravuga kandi ngo nasanze n'ikiganza ciza canke faveur mu buzima abayifise si uko ari abanyabwenge bakomeye, ariko vyose bivana n'igihe nibidushika ko giturumbuka, bivana n'igihe nibidushika ko giturumbuka. Mu yandi majambo, aya majambo yose ashaka kutwereka yuko twebwe nk'abana b'abantu nta buhinga dufise bwo gutuma ibintu bikunda canke bidakunda. Turashobora kuba dufise ubukerebutsi, turashobora kuba twirukanka, turashobora kuba dukora ibintu dufise ibyo dushaka gushikako, dufise ubumenyi kanaka, dufise ibintu kanaka, ariko muze mu birabe abari aba mbere mu ishuri igihe wiga muri primaire siko ari bo bateye imbere mu buzima. Ijambo ry'Imana rigomba kutwigisha yuko, uravyumva, iminsi yose iterambere canke ivyiza ntibishika ku muntu kubera abilite yiwe canke kapasite ziwe canke ugushobora kwiwe. Hariho n'abashoboye ariko ico kintu batagishitseko, hariho n'ababoneka karabanyuma ivyo bintu babishitseko. Ibi inya bishaka kuzana ahantu, aba bose bariko bashaka kuzana ahantu kugira ngo bishire izina ry'Imana hejuru, vyerekane yuko bwa bundi Imana nituma bamwe baba ba mbere abandi bakaba banyuma, Imana nituma bamwe bishoboka abandi bidashoboka. Nubwo woba usanzwe wari ufise ubushobozi, ntukihimbaze nk'ushoboye, kuko igihe cyose ushoboye ugomba kumenya ko ari Imana yagushoboje, kuko hariho n'abakurusha gushobora ariko bataroraniwe.